Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana kuri B-Info News, ndabaha nikaze muri kino kiganiro cacu cuno mugoroba. Muri rino joro turacari ku itarigenekerezo rya 22 kwezi kwa kane no mwaka turimo 2026. Muri kino kiganiro ni ikiganiro c'amarira, ikiganiro c'agahinda kibabaje cyane, aho novuga yuko ivyo twamaze imisi tubabwira kuri uno munsi biriko biraja ahagaga. Twarababwiye ibijanye n'ugwaruka Abarundi ko barajanwa mu bihugu batazi ibijanye, bagasanga bisanze mu maboko atara yabo, ndetse bakajana mu migwi y'iterabwoba kugira ngo bikunde babakoreshe ibikorwa vyabo no ku nyungu zabo. Ibi twababwiye byatanga gusohora, ndetse muri kano kanya ndabazaniye intahe y'umwe mu gwaruka yajawe ngo agiye guhabwa akazi birangira yisanze mu muhari wa AFC M23 ariko aragwana hamwe agwana na bene wabo canke agwanira hamwe n'igihugu cy'u Rwanda. Iyi ni ntahe novuga yuko umuntu wese atokwirengagiza, intahe ikomeye cyane. Ni niyo mpamvu ngomba kubibacishirizamwo muri kino kiganiro kugira mwiyumvire uwo mwana, mwiyumvire amagorwa yahuye nayo, mwumvire uko ibintu byari byamukomeranye mu gihe yarari hariye ahantu mu maboko y'igihugu cy'u Rwanda. Rero ikaze nikabisumba kubarambira kora subscribe nyamutarabikora kugira ngo ibintu bandanye bimera neza. Uco ufite onda kuri like, ndetse unaze muri commentaire ugire uco uvuze kubijanye n'iki kiganiro mvuga ko kiratrending canke ino video nto cyane ikiratrending hagiye hatandukanye. Niyo mpamvu ndagusaba kuraba ino video kugira ubimare, kugira ngo ibintu bibandanye bimera neza cyane atacamira. Rero ikaze ni karibu mwa kino kiganiro. Iyi ni B-Info News. Batwangisha igihugu batubwira ngo leta y'u Burundi ngo nimbi, leta y'u Burundi ngirica, ngo leta y'u Burundi nizi kuburanira umunyagihugu, ngo barashaka gusenyura leta, ngo bayirandurane n'imizi. Ari byo batwigisha babidushira mu mutwe ku mbaraga. Nuko ugerageje gutoroka wese afashwe, igihano bamuha nicyo gupfa, nicyo kumukubita kugeza apfuye. Je rero nkabaho mfise ndagwana n'ubwo buzima mpaka kugeza ikosi riheze ryamaze amezi 2 kuva mu kwa mbere kugera mu kwa kabiri. Nibwo kuva mu kwa kabiri nibwo bace batuvana iyo magunda, batuvanye na wombe batugarukana aho magunda, batugejeje magunda. Nibwo abandi 2 baciye batoroka, batorotse babafashe barabazirika nk'uko inyuma amaboko, barabazirika n'amaguru, barabakubita inkoni kugeza bapfuye. Nuko abandi bagenda mu burinzi bwo hanze y'inyuma y'ikambi nabo batoroka bagatawanyika, bakabura inzira basohora muri ayo mashamba, bakagenda bafatwa nk'uko nafashwe bagafatwa. Hanyuma rero numva abandi bose bagiye batawanyika, hari hasigaye 5. nuko nanje naciye ntoroka banjanye aho bitwa Gicanga mu ikambi y'Abanyamurenge. Iyo kambi y'Abanyamurenge rero nagezeyo nagwaye, bantera inshinge hano 2 ku kuboko z'umuti, banteye 2 rero basiga muri iyo kambi y'Abanyamurenge. Basize muri iyo kambi y'Abanyamurenge banyaka imbunda bari bampaye, bayisubirana inyuma kubera yuko mubo bari batuzananye ntibatwizera, kubera bazi ku mwanya n'umwanya twotoroka, kubera bakituzanyemo tutabishaka. Rero niyo mpamvu jewe umusoda watwigwaneho w'Umunyamurenge yarandungitse ati bamwitwa Kiruhura, n'umukapitene bitwa Kiruhura. Nuko yaciye andungika mu masaha y'umugoroba ngo ngende kureba inyana zabo, kubera barafise inka. Ngiye kureba inyana turi kumwe n'undi musoda atambunda nawe afise, kubera bakunda kugenda ahantu atambunda afise, kubera yuko impande n'impande bafise habasoda ku misozi, bo barimwo hagati. Bandungitse kureba izo nyana hari mu masaha y'umugoroba, niko guca ninjira mu kibira, nkaca ahantu hatari inzira, nkaguma nkagenda ijoro nkinyegeza mu kibira, bakamiga bakambura. Naraye ndagenda muri icyo kibira, nsohoka ibibira ninjira ikindi. Icyo kibira wari urimo ni kibira cyo mu misozi? Ni misozi aho nyene bitwa Gicanga ya Goma.
oya no musoda niwe yohamenya kungene Kageregere. Yego bahitwa Kageregere. Ndaguma ndagenda niko guserukira ahantu hari amazu kubera yuko ahantu naciye nta mazu hari bamwe abantu abanyagihugu nta bantu bahaba, hari utuzu twashaje hatabamwe abantu, niko kuguma ndaduga ndamanuka ndaduga imisozi imanuka ninjira mu bibira, nta nzira nigeze ncamo kubera yuko aho hantu uciye mu nzira ntiwobacika, niko guca nserukira ku nzu z'abanyagihugu. Nuko ndaguma ndagenda ndavuga ati Imana wirakoze kuba ngeze ahantu abantu baba, ndaguma ndagenda nibwo guca mpura n'abasoda mu masaha y'umugoroba barimo barakora paturuyi baca baramfata. Yego turumva neza ko wavuga ukatubwira yuko bagufasha hariya. Uwo mukuru wanyu wabavanyije mu Burundi ni Umurundi cyangwa ari Umunyarwanda? Umuzizina izina niryo ntazi ariko ni Umurundi kubera yuko avuga n'ikirundi, ibyo nibyo nzi yuko ari Umurundi. Yatubwiye yuko akazi tugiyemwo ko gahemba kandi ari ako gukorera ibuvira, kandi ko atari ngombwa kuvugana amazina yacu, ati na yacu nashaka kuyamenya. Muri abo basirikare mwari muri kumwe hari abasirikare b'abakongomani banyagihugu mwari muri kumwe cyangwa za FARDC za Kongo, abazarendo ba Kongo, cyangwa mwari muri kumwe n'abanyarwanda bitwa M23 twirwaneho na Red Tabara? Nukuvuga ngo Red Tabara irakorana na twigwaneho na M23, icyo nicyo nabashije kumenya, ni nabyo nagiye mbona kubera yuko Red Tabara yoyo wibeshe ukagwara muri mu rugendo, icyo bagukorera no kugukubita bakakugira nabi. Rero nje ikintu nabonye uwo munsi niho nabonye ko bakorana na twigwaneho y'abanyamurenge na Red Tabara hamwe na M23. Uko gahunda bari bafise kubavanya mu Burundi, ni ukuvuga intego yabo wari kuvuga gute ngo bagire gute muri Kongo? Ni ukuvuga ngo bo gahunda bafise barashaka kurandura ngo leta iriho y'u Burundi ngo bayirandurane n'imizi, natwe baja babitwigisha mu nyigisho baduha, nibyo batanguye kutwigisha cyane, baratwigisha kwanka igihugu, baratwigisha ukungene politike y'igihugu imeze, baratwigisha ukungene igihugu gifata abanyagihugu bo mu Burundi, bakatubwira ati rero leta y'u Burundi tugomba kuyikuraho hakaza leta shasha. Aho ngaho twirwaneho na Red Tabara na M23 bashaka gukuraho leta y'u Burundi cyangwa leta ya Kongo kubera ni muri Kongo niho bagufatiye? Ni ukuvuga ngo bobo uko nabyumvishe leta y'u Burundi Red Tabara ni ukuvuga ngo ishaka gufatanya imbaraga. Nabwiye abantu muri 2021 mu investisse mu kugura amatongo aracagugwa make muzinda, nabivuze muri 2021 nabwiye murota mwese kirire nayo muguramwo ubu fata uwo miliyoni reka kugura telefone. Icyo gihe nabivuze naguze Gihungwe ngura amaparcelle kuri 1400, izo naguze 1408 1400 ndazigura 12 millions, bariko bara amadesa 50 millions. So nabivuze ndabikora, nabivugiye ngaho uyu munsi kuko ivyo tubabwira baravyumva bakareka kubishira mu ngiro. Nabwiye abantu bagiye kubagure ku muzinda kiri kuri 2 millions, muzinda igeze kuri 20 millions. Nabwiye abantu bagure mu itenga ikiri kuri 10 millions, tenga igeze kuri 35 millions. Alors si kuvuga mu gihugu ahubwo abantu cyo bashaka bagomba kuvuge ingorane nko bivugwa mu binyamakuru. Iyo turabavugisha b'ingorane, turabavugisha amahoro y'Imana. Genda bikora ababikoze muri eglise ko baratera imbere. Hari umama aje yambwiye ngo daddy sinigeze nkora ku mafaranga naguze maramvya 33 millions ndagurisha 50 millions, abantu bakora shingina. Hari umama yavuze ngo naje ngaha ngowe uramvugishwa kurama na 5000 ngo ndagenda natangura business ariko ntaza aho biko biraja mangura parcelle ubu fise zine n'imodoka zine. N'umumama yabivuze utari kuriga strategy ukuntu wobana n'Imana ugakora business ugatera imbere. Imana ishoboye gutuma akantu gato utanguye gahinduka di. Hari abantu baguze uduparcelle ahantu ugasanga batuguze 10 millions, hama limiter ikacigenda gushira ko antenne ikabagurira 200 millions. Hari abantu batunze kubera izo nzira. Yarafatanyije imbaraga na M23 na twigwaneho, barafatanya mu ngamba zose bagwana, barafatanya kugira ngo
babafashe kugwana ino muri Kongo, hanyuma nabo bazobafashe kugwana ngo i Burundi. Icyo nicyo nabashije kumenya kuva mu kwezi kwa mbere batuzana. Uko ubonye bagufashe hano ni Kagergeri turi ko bagufashe, sasa ugomba kutubwira ushaka ikintu nyabaki kugira ngo ubeho neza cyangwa ubeho mu buzima bwawe. Je no kuvuga ngo ikintu nifuza nuko no kwifuza gusubira mu Burundi, nkasubira mu buzima busanzwe, nkava muri buno buzima narindimwo. Je nta kindi nifuza nicyo gusa kabisa. Uko wakoreye nani operation iyihe nihe muri Kongo, mu majyaruguru ya Kongo hano iwacu nyine mu nani mu Gahororo, wagwanye angana he ahantu nyabaki watubwira? Ukuvuga ngo kuva mu kwezi kwa mbere jewe nta kazi ko kurasa bigeze bantwaramo na kamwe, ahubwo jewe bari bampaye akazi ko gushajinga ibyombo no gushajinga amatelefone no gushajinga amaradiyo y'abashefu, kubera yuko abasoda bahariya b'abarede tabara nabwo batunga amatelefone abasoda batonye. Amatelefone aratunga abayobozi n'ibyombo biratunga abayobozi gusa, n'amaradiyo aratunga abayobozi gusa. Hariya mwagera ngo mu bihumbi bingahe by'abasirikari bya rede na twirwaneho na M23 ko mwifatikanije mu kazi kanyu, mwagera ibihumbi byingahe cyangwa muri abantu bagana gute? Icyo nzi cyo ni beshi cyane, kubera yuko aho twari turi hoho byari nk'ibihumbi nka 2, kubera yari batayo na leta major niko bahitwa, harimo batayo na leta major. Rero urumva batayo ibirimwe abantu benshi ba M23 hamwe na twigwaneho bamwe n'abarede tabara batuvanina wombe ku ikosi, nibwo baciye babatwara, nibwo twashitse dusanga bari kuri foreign batonze, baca baragenda muri iryo joro, baciye bagenda ahantu bitwa ngo mu Minembwe, kubera yuko jewe nari negereye komanda batayo tubana hafi, narumva babivuga ku byombo, baragiye mu Minembwe, twarashitse baca bagenda mu Minembwe ari benshi cyane. Uko nakubaza inzira mwaciyemwo muva mu Burundi, mwaciye hehe? Ngo twebwe ko abatuzanye mu modoka tugera ino twanasinziriye, twari tuvuye ahantu kure, kubera kuva Ingozi ni kure. Rero sinokubesha ngo twaciye aha noba ngiye kubesha, je nanje nashidutse twikangura batuvyura ati muvyuke twageze hano Buvira. Twavuye ahantu kure cyane, kuva Ingozi ugera ino naho ni kure cyane. Sawa, ibyo ngibyo turabyishimiye cyane, turumva ko wavuze. Sawa, ibindi byo tuzabimenya nyuma.